Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turampora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 z'ukwa gatatu 2025. Igihugu cya Qatar gisa n'icyashoboye ibyari bimaze igihe byarananiye abandi guhuza imbona nkubone abakuru ba Kongo n'u Rwanda, aho Felix Tshisekedi na Paul Kagame bahuriye i Doha ejo hashize kuwa kabiri bari kumwe n'umukuru w'icyo gihugu, bemeranya gukomeza intambwe yo kugarura amahoro mu karere. Abanyafurika y'Epfo bagera ku 70,000 bagaragaje icyifuzo cyo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'itegeko teka ryashyizweho umukono na Perezida Trump riha ubwenegihugu abahinzi b'abazungu muri icyo gihugu. Turagenda mu Burundi kuvugana n'umugore wiyemeje guhindura imyumvire y'abatekereza ko hari imirimo igenewe abagore cyangwa abagabo. N'imikino muri aya makuru yayobowe na Nini Iradukunda. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Uburayi bwanenze cyane ifungwa muri Turikiya ry'umwe mu bantu bakomeye bahanganye muri politiki na Perezida Recep Tayyip Erdogan. Umuyobozi w'umujyi wa Istanbul Ekrem İmamoğlu n'umwe mu bantu benshi bafashwe hasigaye iminsi mike ngo atorwe nk'umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi ku mwanya wa perezida. Abategetsi ba Turikiya bamukekaho ruswa no gufasha umutwe w'iterabwoba. Abayobozi bakuru mu muryango ukomeye w'Uburayi uharanira uburenganzira bwa muntu uzwi nk'inteko y'Uburayi bavuze ko bamaganye cyane ifatwa rye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yagiye gusubira inyuma kwa demokarasi. Ubufaransa nabwo bwatanze ibitekerezo nk'ibyo. Donald Trump yashimangiye ko ibiganiro kwihagarikwa ry'imirwano muri Ukraine birimo gufata icyerekezo nyuma yo kuvugana kuri telefoni isaha imwe na perezida wa Ukraine Zelensky. Bwana Trump yavuze ko ikiganiro cyagenze neza cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze kandi ko bibanze ku kiganiro yagiranye kuri telefone ejo na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, maze umuyobozi w'Uburusiya akiyemeza guhagarika ibitero ku bigo by'ingufu by'umuriro w'amashanyarazi bya Ukraine. Mbere yaho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yashinje Vladimir Putin kutubahiriza amasezerano yo guhagarika by'agateganyo ibitero ku bikorwa remezo bya Ukraine. Bwana Zelensky yafugiye i Helsinki yari kumwe na mugenzi we wa Finland Alexander Stubb ko amagambo ya Putin hadahuye n'ibikorwa by'Uburusiya. Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів. Nyuma yaho Putin avuganiye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, igihe Putin yavuga ko byitwa ko atanze amategeko yo guhagarika ibitero ku bibanza by'amasoko ntanganguvu bya Ukraine. Muri iri joro ryakeye hateye drone 150 harimo no ku bibanza by'amasoko ntanganguvu. Harabaye ibitero ku byunguruza abantu mu buryo bubabaje n'ibitaro bibiri byaragemwe, ibibanza bisanzwe byo mu gisagara. Amajambo ya Putin rero atandukanye cyane n'ibiba з реальністю. Umuryango w'abibumbye uravuga ko utekereza ko abakozi bawo babiri bishwe abandi bakomereka mu kigo cya ONU kiri hagati mu ntara ya Gaza. ONU ivuga ko imwe mu nyubako zayo hafi y'ibitaro bya Deir al-Balah yangiritse kandi ko iri mu gukora iperereza ku byabaye. Igisirikare cya Israeli cyahakanye ko cyahagabye igitero. Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Hamas ivuga ko uyu munsi abantu barenga 20 baguye mu bitero by'indege nyuma yaho Israeli itangiye igitero gikomeye. Abantu bahunze Beit Hanun no mu burasirazuba bwa Han Yunis nyuma yaho indege z'ingabo za Israeli zihanyanyagije inyandiko zitanga amabwiriza mashya ku bahatuye yo kwimuka. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR riravuga ko habimukira batari munsi ya 6 bapfuye
bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane. Nyuma yaho ubwato bw'umupira barimo butangiye kurohama. Ibi byabereye ku nkombe ikora ku kirwa cy'Ubutaliyani cya Lampedusa. Abantu 40 bari baburimo baburiwe irengero. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezweho na Ivete Kabatesi. Abacunga inkombe n'abashinzwe ubutabazi mu mazi mu Butaliyani bakomeje gushakisha ababuze. Abarokotse bari baturutse mu majyepfo ya Afrika bavuze ko abantu 56 aribo bari muri ubwo bwato bumwe bahaga bwari bwahagurutse ku nkombe za Tunisia kuwa mbere. Nyuma y'amasaha make ubwato bwahise butangira gushiramo umwuka. Umubare munini w'abari baburimo ndetse n'imiraba nibyo byatumye abantu benshi bagwa mu mazi. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, uhagarariye ishami rya Loni ryita ku mpunzi mu Butaliyani Chiara Cardoretti yatangaje ko abantu benshi bariho bapfira mu nyanja ya Mediterane. Naho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wavuga ko kuva uyu mwaka watangira impunzi 9,000 zimaze kwinjira mu Butaliyani. Abanyamategeko n'abakuru b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Nigeria baravuga ko icyemezo cya Perezida Bola Tinubu cyo gushyiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe muri leta ya Rivers ikungahaye cyane kuri peteroli mu majyepfo ya Nigeria kinyuranyije n'amategeko. Yitwaje ko umutekano utameze neza mu rwego rwa politiki. Kuwa kabiri Bwana Tinubu yahagaritse mu gihe cy'amezi 6 umukuru w'iyo leta umwungirije n'abadepite bo muri iyo leta. Urugaga rw'abanyamategeko muri Nigeria rwavuze ko hivanwaho ry'abayobozi batowe n'abaturage nta shingiro rifite, maze rubyita ugukoresha nabi ubasha umuntu ahabwa n'umwanya w'ubuyobozi. Abayobozi babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Nigeria, Atiku Abubakar na Peter Obi, nabo bamaganye icyemezo cya perezida bavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki. Pakistan na Afghanistan byongeye gufungura umupaka wabyo w'ingenzi nyuma y'ibikorwa byo gukozanyaho hagati y'ingabo z'ibihugu byombi zari zihari bigatuma ufungwa mu gihe kingana hafi n'ukwezi. Umupaka wa Torkame niryo rembo nyamukuru ku bagenzi no ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Umwe mu bayobozi yavuze ko uzabanza gufungurirwa gusa ubucuruzi, kandi guhera kuwa gatanu abantu bazemererwa kwambuka gusa n'amaguru. Impande zombi zakoresheje ibisasu bya rutura n'imbunda mu gihe cy'imirwano yatangiye inyuma y'amakimbirane yo kubaka gasutamo nshya. Prudence Ngiyumva. Urakoze Jacques kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye, duhera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igihugu cya Katari gisa n'icyashoboye byari bimaze igihe byarananiye abandi no guhuza imbona nkubone abakuru ba Kongo n'u Rwanda. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bahuriye i Doha ejo hashize kuwa kabiri, bari kumwe n'umukuru w'icyo gihugu, bemeranya guhera kuri iyo ntambwe nto mu gukomeza ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Katari ivuga ko igikorwa yakoze kitaje gusimbura inzira zisanzwe nk'iza Rwanda na Nairobi zo gushakira umuti ikibazo cy'intambara n'umutekano muke byabaye karande mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko se ni gute Katari, igihugu cy'umwigimbakirwa muri Aziya y'Uburengerazuba, cyashoboye guhuza Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi baturanye ariko barebana y'ingwe ku mugabane wa Afurika mu buryo butamenyerewe cyangwa se butiteguwe? Inkuru ya Prime ku Magenyi, Nairobi. Ifoto ya Kagame na Tshisekedi bicaye barabana bari buryo n'ibubamfu imbere ya emiri wa Qatar. Harabayibonye batangura kwibaza bati ni yaryari, kuko bitari byigeze bimenyekana ko baja kubonana. Na cyane cyane wibutse amajambo abo bakuru bari bamaze igihe baterana. Tshisekedi we akaba yarigeze no kuvuga yuko Kagame bazongera kuvuganira imbere y'Imana gusa ibacira urubanza. Baheruka guhura imbona nkubone mu kwezi kwa mbere mu 2022 i New York, bahujwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Kuva icyo gihe abagerageje gusubira kubahuza ntibari bake, na cyane cyane umukuru wa Angola asanzwe ari umuhuza wabo. Kuba icyo gihugu c'abarabu caraye kibishoboye, hamwe vyorondererwa ni mu nyungu gifise muri ivyo bihugu vyombi. Mu Rwanda, Qatar ifise imitahe myinshi muri kompanyi y'indege y'icyo gihugu Rwandair, naho mu kubaka ikibuga c'indege ca Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, Qatar yemeye gushiramwo umutahe wa 60%. Ntawo kwibagirwa ko no mwirekurwa rya Paul Rusesabagina Qatar yabigizemwo uruhara. Kongo na Qatar bifitaniye imigenderanire kuva mu 2019. Kuva mu mwaka uheze indege Qatar Airways iragira ingendo i Kinshasa,
kandi ico gihugu c'abarabu kiriko kiriga ingene coshira imitahe muri ico gisata co gutwara abantu n'ibintu muri Kongo no gufashanya mu buhinga bwa none no gutuma tumanako. Ko rero umukuru w'iyo emira ashobora guhamagara abakuru b'ivyo bihugu bakamwumvira birumvikana kandi byaraye bibaye. Kandi si ku Rwanda na Kongo gusa Qatar izo bibaye umuhuza. Yarabikoze hagati ya Yemen, Sudan na Chad n'abitwaje igwanisho muri ivyo bihugu no hagati y'abatalibani n'abanyamerika. Tugarutse ku guhuza Kagame na Tshisekedi, itangazo ry'ubushikiranganje bwa Qatar bujejwe imigenderanire rivuga ko bumvikanye ku gushaka kw'impande zose ku gahengwe ako kanya nyene nk'uko kasabwe n'inama yahuje amashirahamwe ya EAC na SADC mu kwezi guheze. Abo bategetsi kandi bemeranije gukomeza kurondera amahoro biciye mu biganiro vya Luanda na Nairobi ubu vyashizwe mu mugambi umwe. Hasigaye kuraba uko bizobandanya n'umurindi bizofata mu gutorera inyishu ikibazo c'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo kimaze imyaka irenga 30. Bwemende ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Urakoze Prime. Muri Afrika y'Epfo, Abanyafurika y'Epfo bagera ku bihumbi 70 bagaragaje ko bashaka kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'itegeko teka Perezida Donald Trump yashyizeho umukono riha ubwenegihugu abahinzi b'abazungu muri icyo gihugu. Urwego rwa Afrika y'Epfo rushinzwe ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka SACUSA ruravuga ko rwahaye ambasade ya Amerika i Pretoria umwirondoro w'abashaka kuhimukira. Umuyobozi wa ambasade ya Amerika kandi nawe yiyemeje aya makuru kuri BBC. Inkuru ya Mayeni Jones uri Johannesburg muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Nubwa mbere hamenyekanye urugero Perezida Trump yifuzaho kongera kugarura abahinzi ba Afrika y'Epfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ihuriro ry'abacuruzi b'Abanyafrika y'Epfo muri Amerika SACUSA rivuga ko ritazi imirimo ivugwa aho ngaho, ko rero bigoye kumenya niba hari uwujuje ibisabwa kugira ngo yongere gutuzwa. Cyakora iryo huriro ryemeza ko rihagarariye inyungu z'ibigo bya Afrika y'Epfo muri Amerika rivuga ko nyuma y'icyemezo cya Trump ryashyizeho umurongo wo kwiyandikishaho ku rubuga rwabo rwa internet, ritangaza ko kugeza kuri 14 z'uku kwezi kwa gatatu Abanyafrika y'Epfo 67,042 bari bamaze kwiyandikisha kuri urwo rubuga. Mu kiganiro cyanyuze ku gitangazamakuru aho ngaho, umuyobozi wa SACUSA yahishuye ko benshi mu biyandikishije bari hagati y'imyaka 25 na 45 ndetse bafite imiryango. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Perezida Trump yasohoye itegeko teka ryemerera abazungu b'Abanyafrika y'Epfo b'abahinzi kongera gutura muri Amerika, aho yemeza ko bakorerwa ivanguraruhu muri Afrika y'Epfo. Perezida Trump ashinja iki gihugu kwambura ubutaka ba nyamuke b'abazungu badahawe ingurane, ibintu Perezida Cyril Ramaphosa yakomeje guhakana. Nyuma y'ukwezi, Trump yaje kwagura icyemezo cye, avuga ko noneho kireba buri muhinzi wese wo muri Afrika y'Epfo ndetse anabemerera kubaha ubwenegihugu. Urakoze Yvette. Iyo nkuru ya Mayeni Jones itugejeje ku isaa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ugiye kuri BBC Gahuza, ugiye kuri BBC, ugiye kuri Facebook nako ukareba mwishakira ukandika BBC Gahuza. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Yumva. Abanyamategeko n'abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta muri Nigeria bari kuzamura ibibazo ku cyemezo cya Perezida Bola Tinubu watangaje ibintu bijyanye n'amategeko yo mu ntambara muri leta ikungahaye cyane kuri peteroli ya Rivers. Baravuga ko kinyuranye n'amategeko. Perezida yatangaje ibi ejo hashize ashingiye ku izahara ry'umutekano muri aka karere, ahagarika guverineri ndetse n'umwungirije, ibintu abanyapolitiki batavuga rumwe nawe biyemeje guhangana mu rwego rw'amategeko. Inkuru ya Nyechi Ogbona muri yumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ishirahamwe ry'abashingwamanza muri Nigeria rimenyesha yuko iki kibazo kiri muri leta ya Rivers nubwo hari icuka kibi ca politike kidakwiye umuntu aravye ibiteganywa n'ibwiriza shingiro kugira ngo abategetsi batowe n'abanyagihugu bakugwe mu mabanga yabo. Ibi bavuga yuko ari ugukoresha nabi ububasha perezida ahabwa n'amabanga arimo. Nico kimwe n'abayobozi babiri b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Atiku Abubakar na Peter Obi nabo nyene bateye ivyatsi ivyo perezida yakoze, bakavuga yuko ari ugwangara n'amayeri ya politike. Mu mezi aheze
icuka ca politike cari caduze hagati y'uwahora ari buramatari w'iyo leta igwiriyemwo peteroli n'uwuhari ubu hamwe n'abanyamategeko. Mu masaha 48 arangiye bivugwa yuko habaye imyerekano no guturika kw'imiringoti ibiri itwara peteroli. Perezida Tinubu avuga yuko ingingo aheruka gufata ishingiye ku gushaka kugarukana amahoro n'ituze muri iyo leta. Si ubwa mbere intara mu zigize Nigeria ishigwa mu bihe bidasanzwe. Abaperezida bahahoze nabo nyene barakoresha iyo ngingo mu nzira yo guhosha imigumuko n'abahungabanya umutekano mu bice byo mu buraruko no mu burengero bw'ico gihugu. Mu Burundi si henshi usanga abakenyezi cyangwa abagore bakora umwuga nko gusiga amarangi. Ahanini kubera ko kuva kera uyu mwuga wafatwaga nk'uw'igitsina gabo, ariko bamwe mu bagore biyemeje guhindura iyi myumvire mu gihugu. Barimo Claudette Manariyo wo mu ntara ya Gitega. Avuga ko usibye guhindura ibitekerezo by'abantu ngo uyu mwuga unamuha amafaranga amufasha gutunga umuryango we. Yaganiriye na Judas Ihundimpundu adeteguriye inkuru ikurikira. Uno munsi BBC gahoza miryango ibashikana ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega, ahari umukenyezi Claudette Manariyo ariko aramenyekana cyane kubera akazi akora ko gusiga amazu, gucapa no gukora ibyo bita design. Aha ni kwishantiye aho bari barubaka inzu. Claudette ari ku ngazi hejuru ku burebure bwa metero zishika 15. Ariko arasiga uruhome. Mu kuboko kw'ibubamfu afise indobo iri mu irangi. Mu kuryo naho afise icyo akoresha mu gusiga. Biraboneka ko aka kazi yakamenyereye. Iyo habonetse isoko ryo gusiga amazu, Claudette Manariyo ahiganwa mu bagabo kandi birashika akabarusha. None ibijanye n'uwo mwuga yavyinjiyemo gute? Umwuga nawutanguye mu 2020. Nawutanguye kubera mbona mu rugo uwawukora yari umwe. Ndamusaba ko yobunyigisha kugira tuze turaca amahera twese turabe ku buryo mu muryango bwo kwiyongera. Je yashize mu nzu ya chambre sale kandi nyene narabona ko uburyo bw'umuryango bwari buke, yinjiza amahera wenyene tukayakonsoma twese. Mu nyuma rero maze nanje kubimenya ntangoye guca amahera, uburyo bwari yongereye cyane, tutangura kwiyumvira kugura amaparcelle, tutangura kubaka mbere n'inzu mubona turimo twayubatse mw'ubwo buryo bivanye n'ingene twabona buriko buragwira. Abakenyezi batandukanye mbere n'abagabo bamwe bamwe basa n'abadatahura ingene umugore yoshobora kurira hejuru agiye gusiga inzu. Ariko Claudette we mu mutwi we ageze kure cyane mu bijanye no guca agafaranga. Benshi baribaza impamvu nd'umugore nuriye mugaje kubera mba nzi nuriye ntaza kuvayo uko nza kuvayo nzanya gahera. Nta ngorane bintera kandi ndabikora ndabikunze, kandi mbere nkoze igikorwa nkorera hasi ubu sinkiryoherwa. Ubu nkeneye abamamaza hama ndayurire nyene babone ko ari byo nkora, gutyo n'abandi badamu bahorana ubwoba bwo gukora ibintu abapapa bahora bakora basinda babere nk'akarorero bareke gutinya. None abafundi bakorana bamubona gute? Manase niyo mwungere n'umwe muri bo. Jewe muri make nkimubona naratangaye cyane. Ndabaza aho twari kumwe ati none abakobwa nabo barashoboye ibyo. Aho bati yego wabyize urashobora kubimenya. Nkibona ahubwo navuga ati ubone nkonyene yo bari karabyiga, ariko nasanze abishoboye cyane. Gusa ari hejuru nk'abandi nyene birabatangaza. Yakavuga tujya mu ari hejuru w'umukobwa nabo bariyumvira ukundi. Nko ku bakobwa nk'impanuro nobaha nuko nabo bokwiga imyuga itandukanye bakamenya gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo bategure kazoza kabo. Claudette Manariyo avuga ko ingorane nyamukuru afise mu mwuga wiwe ari uko igitoro gikenye, ngo ntiyoroherwa mu kuja mu gisagara ca Bujumbura kurangura irangi akoresha. Ibi ngo bituma ibikorwa bicerwa. Judas Ihundimpundu, Igitega. Urakoze Judas Ihundimpundu. Turagaruka Igitega mu kanya na Judas, ariko reka tubanza tunyarukire mu mikino mijambo Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'amajonjora guhatanira itike y'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afurika. Kuwa gatanu ikipe y'u Rwanda Amavubi izakira Super Eagles ya Nigeria ku kibuga cy'amahoro i Remera.
Amavubi ayoboye itsinda rya gatatu n'amanota 7 anganya na Benin na Bafana ya Afurika y'Epfo, mu gihe Nigeria ari ya gatanu n'amanota 3 gusa. Gutsinda cyangwa kunganya bizarushaho guha amahirwe ikipe y'u Rwanda mu rugendo rwo gushaka itike, mu gihe kunganya cyangwa gutsindwa kwa Nigeria byayishyira mu kaga ko gusoza urugendo rwabo hakiri kare. Ibihugu byombi bigiye guhangana ku nshuro ya gatandatu mu mikino ikomeye, buri kipe yatsinzemo umukino umwe, zinganya imikino 3. Amavubi yaherukaga gutsinda Nigeria iwayo 2-1 mu majonjora y'igikombe cya Afurika kizaba mu mpera z'uyu mwaka. Amakipe yombi agarutse mu mikino mpuzamahanga hamwe n'abatoza bashya Adel Amrouche ku ruhande rw'u Rwanda na Nigeria ifite umunya-Cote d'Ivoire Eric Sekou Chelle. Ayandi makipe yo mu karere azakina kuwa gatanu, Burundi buzakira ikipe ifite igikombe cya Afurika, iyo ni Cote d'Ivoire. Umukino uzabera i Meknes muri Maroc, aho intamba mu rugamba zizanakinira n'ikipe y'igihugu ya Seychelles nyuma y'iminsi 4. Uburundi bufite amanota 7 mu mikino 4 yo mu itsinda rya gatandatu, bukaba ku mwanya wa gatatu inyuma ya Cote d'Ivoire na Gabon ya kabiri, mu gihe Kenya iri ku mwanya wa 4. Harambe Stars ikaba iyobowe n'umutoza Benny McCarthy wahoze bica bigacika mu ikipe ya Bafana yo izahura na Gambia. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Arsenal irateganya kongera amasezerano mashya ya rutahizamu wayo Bukayo Saka, mu gihe uyu mukinnyi yinjiye mu myaka 2 ya nyuma y'amasezerano yarafitanye na Arsenal. Saka ntarasubira mu kibuga kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize nyuma yo kugira imvune ikomeye yatumye anabagwa, ariko akamara afite mu ikipe ya Mikel Arteta kadashidikanywaho. Niyo mpamvu iyi kipe iri kwihutira kumwongerera amasezerano arambye. Ni mu gihe umukinnyi wo hagati wa Manchester United Christian Eriksen yiteze kuva muri iyo kipe shampiyona irangiye, kuko Manchester United idateganya kumusinyisha andi masezerano. Uyu mukinnyi uturuka mu gihugu cya Denmark w'imyaka 33 yinjiye muri United mu kwezi kwa 7 umwaka wa 2022 yigurishije. Eriksen yakinnye imikino 66 muri Premier League ari kumwe na Manchester United, nubwo igihe cy'imikino muri shampiyona cyagabanutse agakina gusa imikino 16, kandi yavuze ko nta biganiro byigeze biba ku masezerano mashya, gusa ngo mu byo ateganya kujya gukina muri Amerika no gusubira iwabo muri shampiyona ya Denmark ntibirimo. Aha ni naho nsoreje ay'imikino y'uyu munsi nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa 4 twabateguriye, umva ejo ni mugoroba narisanzuye pe. Umva ya nkoko narayimutekeye, ndangije mbimushyira mu rugo iwe, turicara turarya koko. Murasangira cyane rwose, turaganira birambuye, aranshimira cyane, mbese yanshimiye pe uko bishoboka kose. Icyo mutwe ndumva gitsinze re, wagitsinze pe. None hari n'akandi kantu namukoze rero. Ni 12:45 kuri BBC. Ako kantu yamukoze uzakamenya ejo kuwa 4 hano kuri BBC gahuza imiryango. Reka nongeremo ijambo Jidas yihundi impundu mu kiganiro cy'abagore. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'abakenyezi. Umuhari w'abascouts ni umwe mu mihari ikomeye cyane mu Burundi, ariko mu nzego zawo ibitigiri by'abakobwa n'abagore biracari hasi rwose. Iyi ngorane iri mu byihwejwe mu mpera z'indwi heze, igihe abascouts bo mu karere k'Imbo bariko barahimbaza umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi. Beni Uriel Benimana arabi bijanye n'igitsina muri aho karere yarabwiye BBC gahoza miryango ingene vyifashe. Mu bascouts abakobwa nibo benshi gusumba abahungu. Aho turavuga no niveau national tutaravye mu bascouts gusa, abagore nibo benshi gusumba abagabo. Ariko malgré ko ari bo benshi
nibo bake batinya gufata se responsabilité nk'ahimbo dufise ama groupe donc muri region imbo dufise ama groupe y'abascout 70 muri abo 70 bose ayo ma groupe yose atwagwa n'abagabo uretse ama groupe 4 nukuvuga dufise abakobwa 4 kuri 70 urumva nibiharuro biri hasi cyane gose cyatuvuga ati reka rero twicare tuganire aho umukobwa aza umuhungu akaza tukaganira tukaraba aho tuva niyo tuja. None abakobwa b'abascout ibayivuga ko iki? Queen El Kagashema na Celeste Ingabire ni bamwe muri bo. Je nibaza ko genre kukuntu abakobwa bakura genre bavuga ati hatwara abahungu par exemple kuno dukura batubwira ari nk'ibintu abapapa bakora abahungu abakobwa batokora tukara dukura tutiyemera nk'ugiye nko mu makompetisi ukabona abahungu benshi ugasanga abakobwa nibo bake ucumva nubwo ati barya abantu mpava ndabarengana gamana yanje tugiye kwibyukiranya ubu abakobwa turashoboye cyane mwabo abokatwo nyakiza bari fwakonte zaturi benshi cyane. Nashaka ndabahe akandi ka information gisigura muri groupe scout harimo utugwi abatwara utwo tugwi benshi n'abakobwa gisigura ego kuba umuchef de groupe abakobwa ni bane gusa muri 70 ariko j'aimerais aussi préciser yuko no muri utwo tugwi ni nka organe d'exécution ku bisanzwe hariko hakora beaucoup plus abakobwa novuga gute turashoboye au fait mugabo peut-être yuko hoba habuze ako ka coup de pouce ko pushinga hejuru kugira ngo natushoboye kuvuga ati na groupe twoyitwara namba tushoboye gutwara ukagwi. Ibishikirizwa nabo bigeme biremezwa n'umuhinga Oscar Niyonzima yanonosoye ibijanye n'inyifato imibano hamwe na kamere. Asigura ko ingorane nyamukuru ihagaze ku kuntu ikibano cyo mu Burundi cubatse hakajamo n'inzitizi zijanye n'imico hamwe n'imigenzo. Dufatiye ku byigwa by'inyifato turamaze kubona ko mu miryango myinshi mu ngo nyinshi abigeme ntibabashiramo ngo babigishe kwiyemera. Rero usanga abapapa abamama bigisha kwiyemera icyo bita mu gifaransa estime de soi babyigisha abahungu gusa. Ibyo rero birakurikirana abakobwa. Nicyo tuba musanga mu migwi myinshi mu ntwaro mu gisirikare mu bintu bisi bitandukanye umukobwa yerekana ko adashoboye kubera iki yarabirereshejwe. None biroroshe guhindura ibintu mu mwanya muto. Oscar Niyonzima kugira duhindure uko abantu biyumvira uko abantu batunganya ibintu bisaba igihe kirekire bisaba ubwa mbere umugambi integuro bigasaba n'inyigisho nyinshi ku abavyeyi b'abana no kwigisha urugwaruka uko ejo cyangwa ejo hari abariko baritegurira kugira mariage ibyo batabyigishije ni baronka ibibondo ntibazomenya ukuntu bategura abana. Abarongoye umuhari w'abascout mu karere k'Imbo bamenyesha ko batanguye isekeza ryo kugerageza gukosora ingorane y'ubusumbane bw'ibitsina mu nzego zabo. Haraciye imyaka itari mike leta y'u Burundi ishizeho politike yo kunganisha ibitsina. Iyamara bisa nkaho impinga ikiri ndende. Urakoze Judas, cyo kiganiro cyawe cy'abagore ni nacyo kiri kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa mbere kuva muri studio na ababwira ko igihugu cya Katari cyashoboye guhuza abaperezida ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi n'uw'u Rwanda Paul Kagame bakaba bahuriye i Doha ejo hashize kuwa kabiri bari kumwe n'uwo mukuru w'igihugu cya Katari bakemeranya gukomeza intambwe yo kugera ku biganiro biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho abanyafurika y'Epfo bagera ku 70,000 bo bakaba bagaragaje ubushake bwo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump asinyiye itegeko teka ryemeza ko bashobora guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se ukajya kuri Facebook nimba ushaka kubireba unabyumva mu buryo bw'amashusho kuri Facebook ujye mwishakira wandike BBC Gahuza. Byari bibona nini radukunda twafashwe na Darcy kubanga bw'ibyuma. Ndi Prudence Nyuva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraharyana.